sinshobora kugirira confiance umuhungu kubera ibintu ampa nivyo muhinka yabivuze yuko umuntu muri relation murimo byose birakenewe nivyo ariko hari n'igihe umuhungu reka sinkoreshe ngo umushekhi kuko je ukoresheje ijambo ngo umushekhi mba numva umenga nakanu katari serieux nyene vya hatari tukamenyere dukoreshe tukamenyeresha menga ni ibintu vya copinage ngaho nyene byibere yaho sindi je nkoreshe mu bintu vya fiançailles sivyo umufiance wawe arashaka kuguha ibintu byose bishoboka akaguha amahera ushaka akaguha kwa ibiki uri umukobwa akagufasha ubuzima nyene byinshi mugabo ugasanga amaherezo ni deception tima okay yamana kandi kindi ndacaba ngo ufise amera menshi dogo bakudesevye urumva uriyumvira se kwase byagenda ofetse umengo usinziriye wikagwereye n'ucubona koko abaye desu urumva ukazogenda guhereza ku mutima wawe umuntu ukumva ko umwihebeye nukuri ndakurahiye bye tuzoguhamba ufe ugenda rero fo gukunda umuntu mugabo wireserva nawe ukavuga ati kameme reka nibikira urukundo rwanje no rwa papa no rwa mama no rwa sister no rwa brother ariko ukabihereza ko byose bye ego nivyo n'abakobwa baradeseva abahungu gusa nyene sivyo tuko tuhagaraka yuko donc yuko mu abakobwa nabo nyene batekereze mwobaha abahungu banyu musohokana ikibintu nk'ivyo nyene kandi kindi naco ntimukunde à 100%. Combien de pourcentage? Ya, simvuze pourcentage ugezako je ndakubwiye gusa udashikanako. Kunziba ASE TV ndabaramukije aho muri hose nizere yuko mumeze neza cyane nanje murabibona ko kuri micro mba meze neza cyane tuba dusa neza nkuko twama dusa neza every day nidushobora kuza imbere yanyu kamera tuzenyene dusa neza tukambaye neza tuberewe kugira namwe mushobore kuryoherwa aho muri hose mugire n'ibihe vyiza hanyuma ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cy'uyu munsi twari tumaze iminsi tugira ibindi biganiro bitandukanye ariko uyu munsi twashimye kugaruka kuri ya sujet yacu aho tuganira ku ma topic atandukanye kubijanye n'urukundo uyu munsi rero ndi kumwe n'abakobwa kandi beza n'ukuri jewe numvise ndyohewe d'abord kwicarana nabo urumva kandi n'abana beza baguma batwenga murabibona akamwemwe ni kose reka ndakuramutse sivyo ntufise amasoni ndabizi oya nayo mfise okay ndakuramukije nanje ndakuramukije umeze neza cyane nawe nanje ndakwazira uko twengiki ndaryohewe uryohewe ni niko meze umutwe ego ni nako nitwa witwa gute nitwa Joy urumva ni umunezero ndawamana ni Joy umunezero amazina yose rero nitwa nishimwe kandi Rosine Joy ego niyo mazina nishimwe oh my god ururimi rubagwanyereye nyene muca mutwihanga nishimwe kandi ego nishimwe kandi ni jambo rimwe cyane n'amazina abiri ni jambo rimwe kubera ko urumva abavyeyi bashimye irya kabiri bari basanzwe barashimye irya mbere grande sœur ni nishimwe jewe ni nishimwe kandi yes reka ndamutse uyundi mama lao nukuri ni mama umeze gute ni sawa wowe ndabizi ko ari ingwara urwaye yo gutwenga sivyo utamwe yo gutwenga atakintu kimwe ndakubaza basi ndamukiza abakunzi ba ASE TV hello guys bakunzi ba ASE TV ni bon murakomeye naitete babazi ingene bamerewe ingene bakurikirana ibiganiro vya ASE TV umeze neza murakomeye umeze neza nizere ko dukurikirana cyane nawe urimo nanje nyine nene kugira nkurikirana ariko umeze neza umeze fresh yes hame nawe amazina yawe zina ryanje rero nitwa abagenzi yitwa muhinka done rwira vache urumva naje tubwira uwo muntu bahinka rero muhinka nde muhinka nitwa muhinka Anisintia muhinka ni ndereye bahinka
uravyemera ko idone Louis Ravage Louis Inderika nyene uwo muntu niwe dushaka kumenya uwo muntu ni jewe ariko niwe bahinka canke abavyeyi donc sinzi nibaza ko ari abavyeyi bayiha aho bakwise muhinka kugira hazaze umuntu aza guhinka abavyeyi bawe ya nyakurya bankwera inka bande nivyo nyene n'amajambo benayo yoba arya amazina yo muri famille canke oya izina ryanje si rya famille ni ryanje nyene jenyene yego nk'abandi muvukana nka grande sœur wawe uyu yatubwiye ko grande sœur wiwe yitwa Nishimwe nawe bacu bamwita Nishimwe kandi ha nawe jewe mukuru wanje ni nzomukunda ni ibintu vy'urukundo nanje rero sinzi ukuntu babigenjeje gusa barabimbwiye nyene yego bambwiye kono vyari bimeze kugira banyite muhinka yes ndabakiriye rero abakunzi ba ASE TV ndibaza mwababonye abantu twicaranye uyu munsi ebana biza ko ari ibintu vyo gutwenga gusa n'ibintu batubwira ni vyo gutwenga kubera ko ntibashobora kwihangana umwe wese aguma batwenga mbwa ni vyiza biraryosha gumutwenga so ndabahaye ikaze muri ASE TV ariko tudatebeka tugire ko n'ikiganiro cyacu sivyo mwavyumvise topic tugomba tuganireko tuganire donc confiance mu rukundo mbega umuhungu mukundana urashobora kumwizera kubera ibintu aguha donc ibintu nk'ivyo nyene soit biba bikenewe canke yuko umuhungu mukundana aguha basi donc amahera soit nyambara impuzu udukado novuga gute arya amakado nyene ugumuha umucanga amahera surtout bakunda gutanga amahera cane ndeka mpera nka wewe muhinka basha umuntu azogutwara bayitegura kuzana inka aho ari hose n'ukuri abayitegura kuzana inka so nka wewe kuri wewe ku bwawe wobivuga kwiki mu ncamake yose yuje yacu ndagusavye bon ok au fait mu rukundo habakenewe vyose bien sûr habakenewe byose amakado verite iki gusa le problème est que abantu usanga kenshi twizeye nibo batudeseva harya umuntu wizera niwe akudeseva umuntu atawutizeye ntashobora kudeseva donc rero urumva mu gihe rero urumva umwizeye cyane ukigira umwizeye cyane gose ugasanga warengeje ko usanga wabaye desu donc rero mu rukundo nivyo biba bikenewe byose bya bintu nyene aguha byo muhungu aguha bien sûr biba bikenewe rega biba bikenewe kandi bikenewe amahera bakenewe ego si wowe nyene bikorana ifo kumuha du moins nyambaye muha gudona good no none siko mvuze none Donald amfite araguha nawe ukamuha sivyo okay navuze barambeshe navuze ati ifo kumuha eske kumuha umuhika hubwo oya reka ucuhora amazi sivyo Joy acha tubwira ivyo bintu baba abo bakunzi sivyo tubwire maze wewe mwana mwiza mu bisanzwe jewe ntaco navuze bamuha gusa ndumiwe oya basi complete wewe wibaza ko coba ari ngiki jewe nibaza yuko ndafise umwanya noha umukunzi nkunda kandi buriya umwanya usumba ibindi bintu byose rero ndaguhaye umwanya none umwanya barawurya umwanya ntawo none ubukeneye kurya iki wewe mu bisanzwe oya kamera none umwanya yego ntacura muhaye umwanya hamiki ahubwo ico kintu amuhujya je nakubwico notanga ahubwo mubaze we ico yotanga cyo notanga ariko voilà tubwira ikintu wotanga ega babagera bacyuza kutsera n'itino bamurenganije bandanya ntaje bakunze ba ASE TV ikintu ushaka guha umusheri wawe sivyo musohokana umuhungu ni giki urashaka kumugura montre n'umuhaye okay urashaka nk'ubu nawe yaguhaye montre nawe ucumuhiki ndamugura ishapo c'est normal ishapo none si bakunze ba ASE TV twavuze ikintu ushaka guha umeko n'umuntu amugura amasocks n'ibintu bisanzwe ahubwo navugisha kuri ico yomuha ico yarasanzwe ashaka kuvuga gusa nyene biba biryoshe guhana sivyo akaguha nawe ukamuha bufise ariko
kandi navuze yuko ushobora kumugurira amasogisi sena n'amahera ufise kandi badasavye du cœur arabishima atabishimye naho nakundi urumva niba ari kosa ryawe uba wamuhaye okay kuri part yawe nawe gamabuja jewe ukuntu ndavyumva sinshobora kugirira confiance umuhungu kubera ibintu ampa nivyo muhinka yabivuze yuko umuntu muri relation muri byose birakenewe nivyo ariko hari n'igihe umuhungu reka sinkoreshe ngo umusheri kuko je ukoresheje ijambo ngo umusheri mba numva umenga nakantu katari serieux nyene vya hatari tukamenyere kadukoreshe tukamenyeresha umenga ni ibintu vya copinage ngaho nyene byibere yaho sindi je nkoreshe mu bintu vya fiançailles sivyo umufiance wawe arashobora kuguha ibintu byose bishoboka akaguha amahera ushaka akaguha kwayo iki uri umukobwa akagufasha ubuzima nyene byinshi mugabo ugasanga amaherezo ni deception sivyo rero jewe sinumva ko hakuru ari ivyo bintu jewe umpaye umwanya ukampana none mabuja dusigure yuko udakunda ibintu basi ibintu mbega ubusanzwe uzi yuko atavyo mfise canke ubusanzwe amuga tukaguhaye ntureka gutora sindeka gutora nivyega simvuze ngo ntanabimpe canke nimba hari ahubwo arakabiguha arakabima kuko ni jana ijana nijya nka murindi ya ijana nijya nka murindi ariko sinfuze ngo noshira imbere ivyo bintu canke umunga caza nyene yateguye ngo nzomuha ibintu kanaka peut-être ni hazoronka ivyo yifuza kandi hariho n'abahungu bishizemo ngo umukobwa en fait ngo nuwo kuha ibintu gusohokana kurya neza ebana amahera ukamurunda donc hari abahungu bazi yuko ariyo façon kwereka umukobwa yuko bamukunda ivyo rero je nanje nivyo ndiko ndavuga ati kuri jewe mugabo apana kubandi kuri jewe sico kigaragaza ko unkunda kuko ni benshi bampaye ivyo bintu ariko ataco bamviriyemo kandi banambabarije umutima sivyo ivyo bintu rero ntibingana kumpa affection basi je ndikundira affection gusumba ibindi vyose kandi urashobora kuzana ivyo ushaka vyose ukampa ivyo ufise vyose ukihereza mugabo ukambabariza umutima je rero sinshobora kukwizera cyane ngo ndakugiriye confiance ngo nuko wampaye ibintu nivyo bintu basi kwe kubitora basi kuko tuvuga ati ntavyo ntora basi uyu muntu ndabona ntari mu nzira nziza uyu muntu ntiduhuza canke ya affection yo muri kumwe bawumva atari wewe kwera iki basi ivyo bintu basi bitora basi jewe sikuvuga ngo ivyo bintu ndabitora burya jini iyo muri kumwe n'umuntu ubu birimwe umengura wumva umwizeye sivyo ibintu ko ndabivuga kubera byarabayeho canke bizobaho canke biriho sivyo ndabitora ivyo bintu kubera numva ari umukunzi wanje kandi akimpaye kivuye ku mutima mugabo wanashima simba nzi bikurikira mu mutwe wiwe mu vyumviro vyiwe ivyo abakeneye muri uwo mwanya ndabitora ndamwizeye mugabo mu maje ndi contre yo kwizera umuntu kubera ivyo bintu aguhaye ndabitora nyene ntegerezwa kubitora nase utegeza kubitora abayo abakobwa nabo baha amahera bakankura bazohora ubumva bakanka so muhinka wewe umuhungu aje avuga ati jewe ngo ndaguha urukundo sivyo uwundi ndaguha urukundo mugabo sina pesa ebana ndakenye urumva biwe vya nyuma urumva ubundi ahabwira ati jewe n'ukuri ebana care amahera nzoguma naguseseye ikintu cyose ushaka none nkawe wohagarara he mu gihe haje abantu babiri umwe akambwira ati kweri ndi zero ndagukunda urukundo rumwe rwa mbere ku isi sadakunda uyundi nakambwira ngo ikariko jewe ebana uraza abantu bafise amahera usanga bafise care rero abantu bafise amahera nta care bafise urumva bakurunda ko bakasibigira umengo ofete urumva umengo ce qui compte pour eux umengo na mahera gusa urumva umengo ufise yatangabaje ko mutavye abahungu bafise amahera kandi bafise urukundo akaza wokudraga sivyo ahubwo yego kwa gukunda abona ko ukeneye stilo yo kuja kwisha ariko baje bisubiye baradutera n'amasoni ibaze umujera wawe ukagira ikibazo mugabo ukumva umengo uratinya kumubwira
uratinya kumubwira ati zenda usishire amahera aya nayo sivyo kandi arafise muga kandi twibukanye ko ataba ari so nayo canke nyoko niwe bashobora kukugirira impuko ufise ikibazo. Kindi naco umuhungu mwiza aribwiriza simaka umubwire umuhungu mwiza ari bahungu muriko muradukurikirana n'ukuri za muribwiriza. Hari abakobwa si utu twebwe twicaye aha turatinya kuvuga sivyo za muribwiriza. None ndisi ndamunega nanje ndimo ariko ntiwanyishuye ikibazo canje. Okay. Bon, urumva rero haraje abantu babiri. Umwe arafise amahera kandi afise urukundo. Uyundi nawe nta rukundo. Ushobora kuba afise urukundo mugabo rumwe nyene atarusha wawe ndakenya. Urazi ico notora ntaco nzi nanje muri no mwanya ntaco ndamenya gusa ico nzi ico n'umutima wanje donc c'est novugana n'umutima au fait abantu benshi biyumvira yuko mengo nyene wocu habukira umuntu afise amahera urumva mugabo entre ta amahera n'urukundo birajanye haje urukundo ruryoshwa n'amahera mugabo nyene na amahera dahari turakunda no tugire suko nyene oya suko je natanguye kuvyanka kuva kare urukundo ntiyujana n'amahera sha birakenewe ariko je sivyo biri imbere kubera ushakike wowe rero haze kavuela mugabaza n'urukundo affection sha tanamtima yo keya mana kandi kindi naco ngo afise amera menshi dogo baradese bakudesevye urumva uriyumvira se kwase byagenda ofetse umengo usinziriye wikagwereye n'ucubona koko ko abaye desu urumva kubera babona amahera donc ndafise donc urumva ndasaba nta mukobwa ashobora kunya voilà iki ariko sha wa muhungu yiturije aravuga ati jewe none ndabuzi ngira gute urumva kandi kindi naco umukobwa mwiza so ushaka amahera ku muhungu umukobwa mwiza nofasha umuhungu gutegura akazoza kiwe mugagategurira amen amen baje je n'ukuri kw'Imana twizere yuko n'abariko baradukurikirana baraza kumva vyinshi sivyo kandi baraza gukuramo n'inyigisho surtout ku bahungu za muribwiriza mutuha udukado mugabo entre ta hariho kuri partie dushaka ku rukundo na care kuri partie naho ntituramenya aho duhagaze. Jesus je n'ukuri okay gira akajambo ubwiye donc baryo bahungu abo bahungu nkuko yari karabivuga abahungu basiba bazana amahera akabona uko amahera ariyo vyose ashobora gukora ikintu cose care ntikenewe ikibintu nk'ivyo nyene. Akajambo je no babwira nuko icambere na mbere twese twibutsanye yuko urukundo ruraryoshe nivyo ariko kandi urukundo hari gihe rubabaza kandi bikuvako kugira ngo ubabare canke ntubabare aho onye bisigura iki basha ntarabwira ikintu abo bahungu numva nobwira ko nza abakobwa bagenzi banje fopa gukunda umuntu ugahereza ku mutima wawe wose kuko hari akantu nasomye kuri statut la fois passe ngo aho ugeza gukunda aho ushira urukundo rwawe hanini ngo niho n'umubabaro wawe munini ngo ugera ndazi sindavyibuka neza ukuntu kavuga urumva ukazogenda guhereza ku mutima wawe umuntu kumva ko umwihebeye nukuri ndakurahiye bye tuzoguhamba ufe ugenda rero fo gukunda umuntu mugabo wireserva nawe ukavuga ati kameme reka nibikira urukundo rwanje no rwa papa no rwa mama no rwa sister no rwa brother ariko ukabihereza ko vyose bye hanyuma rero abahungu bumva umenga boduha ibintu nikumba jije ibintu ko bizoba biheze ko atake ata iki nabo nyene ndabasezeye je sindi muri abo bantu ego amafaranga naho utoyampa jewe no yishakira nkayironderera kuko aho izo nguvu ukoresha nizo nanje mfise kandi ubwo bwenge ufise nanje ndabufise no yashaka mugabo ntiyo guhango yasubiza inyuma oya sinoyanka no yanka ni kado bashe ni kado ya sheri wanje nigeza
ntegerezwa kuyakira kuko ndayanse naho nyine naca yiyumvira ko ndabikura mu bandi ariko ntubizane wumva umenga niho hantu ufise point fort yawe oya Jesuko mugabo ubimpaye uvuga ati ndazi ko akeneye ikintu kanaka reka ndamufashe muri ubu buryo ni sawa n'amahoro menshi mujikira ngoma mpagararako kirazira gushira umutima wawe ku muntu cyane ngo nuko yaguhaye ibi nibi basha hari abantu baduhaye ibintu byinshi cyane byinshi ariko fin de fin tugahemukirwa tukababara imitima yacu kubera iki kuba twabahereje ku imitima tukabaha byose n'ibitigu n'imibiri oya icyo imibiri itarimo icyo ntikirimo simvuze uko twabaye imitima wabaye umutima umuhamahaha n'amafyigo mugabo mubiri ntiwaega ibyo biri shatu ko twagira tuyibahe hama Imana iradukingira iraturinda kubera nuko rero urashaka guhemukirwa abasha warahawe ivyo byose ushaka nukuri genda buke umukunde simvuze ngo ntimukundane by'ukuri mukunde by'ukuri ariko wi reserve bikire papa wawe urukundo nawe Keneye. Urakoze kumanura uduhaye si incagira ico hanuye abakunzi ba ASE TV mwana. Mwana mwiza muhinga. Abakunzi ba ASE TV. Murumva yuko yavuze yuko urukundo rugoye. Bien sûr, urukundo ni gwiza kandi urukundo nyene sindi. Ya des fois rubabaza. Rero biva kuri indi kuri twebwe canke kuri bo. Donc kuri twebwe abakobwa canke abahungu. Rero guys, nkuko yabivuze ni juste gushaka kandi kantu gatoya. Yaba abakobwa bose. Nabo nyene n'abakobwa erekana mwebwe murabadeseva turabizi na twebwe turabadeseva abakobwa baraba kandi vraiment uhuye n'umukobwa kudesevye bien ebana shushira ko akadomo kabirangiye nusubira no kuja couple amaze kubona abahungu bavuga ati jewe sinzopfa subiye kuja agati nzori ndapfa ndumucelibatere wese tu urumva ego nivyo n'abakobwa baradeseva abahungu gusa nyene sivyo tuko turahagararako yuko donc yuko mu abakobwa nabo nyene batekereze mwubaha abahungu banyu musohokana ikibintu nk'ivyo nyene kandi kindi naco ntimukunde à 100%. Combien de pourcentage? Ya simvuze pourcentage ugezako je ndakubwiye gusa udashikanako umviriza umukunze 100% twavuze ko n'abavyeyi bacu bakeneye urukundo n'abagenzi bacu kandi nawe urakeneye urukundo rwanje we je vraiment ndazi ko nkunda cyane kandi je ngira urashikana 100%. Zirarenga 120%. Mvuze ça donc rero mva ntimushikane ko cyane parce que iyo bwa mbere tukitangwa navuze ati tuba déçu n'umuntu wizeye en fait umuntu akudeseva n'umuntu wa wizeye à 100%. OK gusa rero kaje gusanga siho yarari ukiyumvira mbega ijya myaka yose yarigeza kunkunda cyane nigeza nkunda ego urumva rero uvure gare nukuri remeka namwebwe rero mwisubireko en fait amahera siyo atanga bonheur muri relation kuko nanje shobora kuba ndayafise kasanga nta kintu maye mu bisanzwe ariko sinavuze ko noyanka oya gusa rero okay kandi yavuze ko yafise okay ndayafise okay nacho kubera iki basi je na ni cyakindi nabazo kubera iki uzi yuko ego basi dafate ko yafise kubera iki umunga gwa amahera uyatora. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Kubera iki nani ko iki nanje ndamuhaye ikintu yo gitora. Teni yo gitora. We washigikiye dona. We uri kubitahura nawe. Je nashigikiye yuko irevre arama. Nanjewe kamuha nkaba umutima igitigu no mubiri. Reka nivugire wewe. Uri uranyisurira. Ni revre urama nivyo urama urashaka kungurira ikintu kanaka sivyo ariko nanje ndagira effort bashi n'abahungu nitakubwire jiji bara hari umuhungu vraiment yicarindire ngira kuva yagaja muri relation amaze nka 5 ans atazi ati kadoye umukobwa asukana niyi urumva n'abakobwa bihaga bikubita gashi
bakikubita agashi bakagira kugira ngo baratanga amakado nabonye voilà ubwo mwe namwe nimwikubite agashi hama murabe nyene muze murakora aga truc aga petit geste gusa ku rukundo ku ba make banyu ariko rikine ko ndahagararako amahera canke quelque chose gifadika cyo gisigura yuko umumeka ukunda oya sico tutibagiye buriya ijambo ry'Imana riratwemerera ntaho ridusaba ngo kugira gukunda umukobwa ko akunda umuhungu oya mu bintu byo kubana no gukunda eva kubaha bidusaba kububaha jewe wowe umuhungu usabwa kunkunda nanje nkakubaha ni ntagukunda ukayampa ukamubwo bukado je sindabuguhe ntuzufuhe canke ubabare nuko umwubaha ufite tumaze kimana yabigize uko kubera yabonye ikintu cyose umuntu akeneye